muri Urunani bavuye hehe byumvikana yuko rero ikintu kibaho vyerekana kumaro kituma bagize abantu no musi Rezipo n'Urunani nibo tubona yuko bashobora kuba bari kubara bafise inguvu hagasura Dynamo Jenny Klasba Jenny igiri sinaravye mu manota canke iki ndavye ingene bitwaye hagasubira Tigers amanota ntibijanye cyo ndavuga baze ku manota yuko ufatiye ku manota nibwo atari vyuru kuravuga ufatiye ku manota nta equipe nimwe isumbya amanota Dynamo muri zino match zibiri kuko Dynamo iyumvire match igira kabiri batsinze 56 urumva 56 gushirako aya manota 81 batsinze bagwa ku madesa 30 konda ahubwo yego niyo ya mbere kugeza ubu yego muri ivyo niyo ya mbere ariko ifise victoire imwe na defete imwe bo donc manota niyo ariko kuri classement babanza kwanza kuraba victoire hama ukacugaruka rero manota mu gihe nkonga yano yundi donc kuno munsi ndabona Rezipo niyo ya mbere Urunani ya kabiri ya gatatu ikiza burya rero nubwo batsinze amanota make atari menshi iyi muzinga ifise victoire zibiri uretse na muzinga Tigers nayo nifise amanota victoire zibiri Tigers ifise zibiri Dynamo iri munsi nubwo ifise amanota menshi iri munsi na habo rero ho gutinga mu gihe novuga ino migwi novuga yatahukanye victoire zibiri yonyere rigatsindwa nabo nyene rimwe niho novuga yo kwisanga nka ikiza kuri Dynamo nikihe wibaza Dynamo match ikomeye basigaje ni Urunani niko novuga ni Urunani kuko uravye Rezipo biraheze irabatsinze sawa sivyo ire twobona yuko yobagora n'Urunani none Tigers haja ntiyobagora bokina Tigers yobagora uravye Tigers nayo nyene kunge nihagaze bokina memeremesha yobagora ndavye ingene Urunani gwitwa imbere ya Rezipo vyari gukunda ku Urunani rutsinda uravye difference rabo difference do depo Dynamo nako cyari gukunda ariko vyumvikana yuko uno munsi Dynamo ije igahura n'Urunani turabona yuko araka ngatowe ko gusumbana nubundi twarabibonye ariko ikwakwanije 2 semaines ziheze muri kiya gikombe bakinye ikwakwanije utu equipe ubona kugaruka hejuru nuko muri weekend iza igize journée ya gatatu dufata par exemple igahura na Lion Team turaza kuraba kuri class umwe kuri calendar bimeze kumburi huye na Lion Team journée ya gatatu journée ya kane kacihura na New Star ngaho irashobora gutana amanota yorohewe kuko iyo migwi yose niri ku rwego rwa Dynamo ariko mu gihe yoca isuka kihura kuko guhura na n'Urunani Dynamo bazohura le 15 mars ni muri 2 semaines ni muri journée yindi yobaye gatandatu canke yindwi vyumvikane ko nuko bizogenda hariho zimwe zizogera ziraha plus iyindi migwi ikomeye n'izindi iyo zihuye zizotuma izindi ziprofita nka Rezipo ihuye n'Urunani Urunani rugatsinda Rezipo haruzo bariko rakonfirma gose kuko ni equipe ikomeye gose Urunani ruteza gutsinda canke Rezipo ivuga ati twotsinda Urunani aha twoba turangije ibintu nka vyose ko twatsinda Dynamo dutsinze Urunani aho yo bari bon nuko rero muri Vitalo Basketball League journée ya mbere ni ya kabiri nuko byari byifashe turindirire hamwe no bwa journée ya kabiri ni ya gatatu ni ya kane bizoca bikinwa novuga hagati nako muri weekend samedi na dimanche kuko ndabona hano Urunani na muzinga niyo ni victoire y'Urunani imbere y'Urunani nibwifise victoire zibiri zose ariko barazindutse n'ikintu ciza cyane gose kuri muzinga Young Eagles bazotamukwe na Gymkhana imigwi ibiri ibona ko inganya imbaga kugeza ubunye même taille ko twobivuga Kerne bakine na Rezipo
aho ni Rezipora mbona yuko ari victoire ishobora kuborohera nabone equipe ya Lion Team na Aigle Noir bari ku rwego rumwe Dynamo New Star Dynamo nakaryo keza kuri New Star hama equipe novuga ya Muzinga ku munsi ukurikira bace bakina na Kerne nabo babukina kuko baviriye rimwe hariya New Star nabo New Star bace basubira kandi bakine na Tigers mukurindira yuko Aigle Noir mu ndwi hagati bazokina na Recipo hamaremesha bakine na equipe y'Urunani Young Eagles bakine na Dynamo irafise amakino ubwazoroshe muri no minsi jimukana bakine na Lion Team nuko bizoba byifashe tuzoza turagaruka no vuga kuri zino nkino za VPL uko zizoba ziriko ziregereza nuko reka cyo tugaruka no vuga turabire hamwe no vuga yandi makuru cyane mu zindi nkino zariko zigenda zikinwa hirya no hino ku bibuga bitandukanye ariko reka turamutse no vuga umukunzi w'inkino za basketball witwa Beni Ikona afise entreprise yitwa Ikonatech ngaho onye muri Excellence House musi ya Post aho reba bakora ibintu bijanye n'ivyo buhinga tumuramutse cyane gose ariko ni haheruka gukina yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa ariko journée ya 2023 mbona yuko atarayikina match ziguma ziba reporté kuri Kenya Police yande ya Etienne Ragije rukino biboneka yuko bafise urukino na Leopards azoba ari tariki 4 azoruka kanga kwa kabiri tariki 4 nejo azore ku munsi wejo Kenya Police izo ifise match ubona yuko aracara mu kibara ca mbere ariko anganya no mugwa Taska FC amanota 41 kuri 41 ariko afise iyo match tarakina azokina ku munsi wejo uyingo yo itsinda azobasumbije amanota 3 mugwi wa Taska FC Gor Mahia nayo ni ya gatatu ifise amanota 36 KCB yo ni ya kane amanota 36 na yone nuko bimeze hariya muri Kenya hariya na Etienne Ragije ku ruhande rundi muri academy bona yuko mumenyereza Christian Kabera ko basomye hariya afise licence yarashe kurunga umugwi wa academy abana bakiri batoyi cyane ariko aramenyereza yaronse umugwi hariya muri Kenya umugwi witwa Young Chance Soccer Academy n'umugwi ukunze kakuramurira imigwi itandukanye ya hariya muri Kenya n'abana bakiri bato kuva ku myaka 10 kuduga rero yarashoye kuronka umugwi w'abana bakiri bato amenyereza muri no weekend ku munsi wejo yarashoye gutsinda urukino bakino umugwi wa Generation Sharpfoot abutsinda ibitsindo 2 ku busa igitoro cyabaye cyizwe n'uwiswe Lefty Kariuki hamicaka cyizwe n'uwiswe n'uwitwa Samuel Kamau rero Christian Kabera hariya kumbura avuga ati no ngaha biragoye urabona yuko yaramenyereye cyane gose kuba ari ufise imigwe mu caro ca mbere ca kabiri ariko kubera ivya licence vyamukariye afise licence kumbure hariya arashobora kubakura ubumenyi muri ya academy nyene akakura ubumenyi budasanzwe ndetse naga faranga nyine kakaronka rero tumwifuriza amahirwe hariya muri Kenya nuko tubifuriza amahirwe turavana vuga hano mu karere cyo tubandanyiriza navuga ku mugabane w'Iburayi hari amakuru menshi cyane inkino zariko zirakinwa navuga mu mpera zino ndwi